twashaka dusangire ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro 48 uhereye ku murongo wa 15 wa 16 n'uwa 20. Abazanya ama Bibiliya tubanguke tuyakire. Haravuga ngo Itanguriro 48 kuri 15 na 16 turasimbira no kuri 20. Haravuga ngo ubu ni Yakobo igihe Yosefu yamuzanira abana biwe abo yaronkeye hariya muri Egiputa, ngo ahezagira Yosefu ati Imana iyo sokuruza Aburahamu na data Isaka bagendeye imbere, Imana yagendaniye yandagiye mu kubaho kwanje kose igashitsa n'ubu, umumarayika yandokoye mu vyago vyose, iha ababana nihe ababana umugisha, nibitirirwe izina ryanje n'irya sogokuruza Aburahamu n'irya data Isaka, barakarondoka babe benshi cane mw'isi. Imana ishimwe. Murongo wa 20 haravuga ngo bahezagira kuri uwo munsi atabisirayeli yo bahezagirana bazovuge kuri mwebwe bati Imana irakakugira nka Efurahimu na Manasse. Imana ishimwe cyane. Numva no babwira ati Imana irakakugira nka Efurahimu na Manasse. Imana ishimwe cyane. Tuba tuvuye muri byinshi mu miryango, mu mabarabara, mu buzima tubayeho, mu buzi aho umuntu usanga baremerewe n'iki na kiriya, ariko numva no bakirizira ijambo. Aba bahungu ba Yosefu yabashiriye se Yakobo arabahezagira. Mu kubahezagira abanza kunyuranya ibiganza. Ubundi mu Bisirayeli kuhezagira ukujyo kwaja kumfura ukundi kukaja kumukurikira. Aravuga ngo nibitirirwe izina ryanje Yakobo. Aba bahungu baronse umugabane nkase, yumvira abuzukuru baza gutorana kwa sekuru. Dans les 12 tribus d'Israël muzokumva bavuga ngo aba Efurahimu n'aba Manasse. Ntibavyawe direct na Yakobo, baronse ibyo batamerita. Muri iki gitondo numva no kubwira wewe urushe wewe uremerewe ngo Imana irakaguhezagira nka Efurahimu na Manasse. Hari gihe abantu bavuga ngo mwisi ni gukora ni kutumika, ariko ubuntu bw'Imana bube mwabiriya bintu byawe. Mu mbaraga zacu ntabyo twoshikako. Imana ishimwe. Aho nakuriye hari umuntu yari hafi yacu yakunda kutubwira ngo iyo uvuze umugisha ngo iyo ni mentalite de fainéant, ngo nugukora, ngo umugisha ngo nuwabanebwe. Ariko iyi Imana itaguhaye umugisha ngo bamwe bazinduka kare bakarya umutsima wo mu butame bwabo, ngo ari kibikundi bahera mu ndoto. Imana iherekeze ibikorwa byawe, Imana iherekeze urugendo rwawe, Imana iguha umugisha. Wewe winjiye mu ngoro y'Imana urushe uruhuke, uri kwa papa data wo mwijuru arakaguha umugisha wa Efurahimu na Manasse. Imana ishimwe cyane. Numva ariyo ndamukanyo nobaha muri iki gitondo bera twakoraniye ahangaha, mwumve muguwe neza. Turi muri MINEVAM Kigobe, ababegereye babaramutse. Iyi ndamukanyo nyene y'iyi minsi murayibona, umuntu yumve ko umuramukije nawe umuramutse, n'abasangwa turamukanye. Uhindukire mugenzi wawe mubwire ati UHORAHO arakakugira nka Efurahimu na Manasse. Mugiriranira ukunguku kubw'ibyibi bihe. Imana ishimwe. Umuntu wese yumva aguwe neza, ntihagire utinyi uwo bicaranye, umuhindukire umubwire ati UHORAHO arakakugira nka Efurahimu na Manasse. Imana ishimwe cyane. Kubashitsi turi mu muryango wa MINEVAM Kigobe, turabakiriye mwumve muguwe neza.